Haleluya. Karatangura kandi gafise akantu kameze nk'ibrushi kagira ukaboneko kariko karani kandi gakafa kandi kakaba kandi kama kanyegera kandi sinzi ukuntu mu mutwe hafi bivuga ngo abaporoki baravuga mu izina rya Yesu ubwongera aho umutima cyane avuga yes ewe karakamanganye tandika. Haleluya. Imana wakoze ryazina niryo rikomeye ibisigaye ngiye kurondera igituma rikomeye. Haleluya. Leta hari Imana guhera uwo munsi w'amategeko mukweye ndabanka twari imibonano ni rero jewe mpaka nisomeye Bibiliya jewe nyine nisomere Bibiliya cyandayita ntariga n'ivyigwa bya Bibiliya nateo ntarajya kujako jenyine amezi 8 jenyine. Haleluya. Wa mugabo ndamubwira subiruga wala sibiru agabanya utwiwe two mu dupapuro. Amina. Ati rero ubwiriza tujya korera ngiye iby'ubwo ahambi aha muri Bibiliya hari amaverse bashaka kuguturi kugatura. Hari ijambo riri mu Bikorinto ba mbere 15 umurongo entre 15 cyangwa 16 uravuga ngo asanga bapfuye batazuka na Kristo narakazuka. None kari ibiri bivuze na Kristo narakazuka wewe ukavuga si Biblia yako hii kama wafu wafufuki na Kristo hajafufuka unayatoa wapi wewe? Si Paulo aliyasema? Bwana sifiwe. Tanamuge amudiliza leo shindo kwa jina la Yesu. Ubiriza na tutana ya manuka ku murongo wa 20 Paulo yongera aravuga yarafite ibyari karasobanura yongera aravuga ati ariko noneho Yesu yarazutse mu bafu. Amen. Amen. Umbiriza ni wowe utaramenya gusoma Bibiliya neza kumawe ukumugira narumvise ibyo pasteur uwo munsi natabawe n'ibyo pasteur mbona numva na pasteur avuga. Imana ishimwe cyane. Hari Imana hari Imana itabaza. Hari Imana itabaza. Nanya ntabaye gihe no mu munsi. Haleluya. Ubiriza hako nyamba wakiriye Yesu ukamune yakutabaye runi giheno uzogende ukuri kara hajya mu imbaburi wawe ukure ipara wa ukime tirekamye no mutuna kakariro gaturira uhonyoreko uzocyumenya icyo yavuze. Imana nziza. Nongeye gushimira Imana rero kubiko Imana kirakorera hano. Nta munsi nahagaze kuri abutare simbone ibyo nabonye cyangwa simbone ibyo navuze. Bwana asifiwe. Haleluya. Eglise igiye kwaguka mu buryo nawe bizogusiga. Haleluya. Ubiriza singuvu zanje singuvu zanjoma singuvu zuwariwe wese ariko niyo mwijuriye kubikora. Amen. Kandi bigiye gukoresha jewe na wewe niwe utibona icuri je nakibura umukozi w'Imana akomeye cyane. None sirigambo arababarira ati mugende mujye mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Haleluya.
uyu n'umurongo nayo narafashe ku mutwe. Bibiliya ya kera iravuga ngo jewe nahawe ububasha bwose mu isi no mu ijuru. Ni Yesu yabivuga, ni muri Matayo 28 kuri 18 ngo jewe nahawe ububasha mu isi no mu ijuru. Yesu niyo bariko barantaririza bajya abagabo jewe n'igihe nagira ati aba batipe burya nta mugabo no mu bavugishwa no mu zindi ntumwa no mu ba Aburahamu ba Mose nta muntu nasomye muri Bibiliya yavuga yiyamiriya nk'uko Yesu yavuga. Yani yizi. Haleluya. Umvire ngo jewe nahawe ububasha bwose mu isi no mu ijuru. Jewe nahawe ububasha. Yesu ari we ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose kuba abigisha, abizeye mubabatiza. Haleluya. Imana yatugize intumwa twese. Nidukangane intumwa nawe yatoranye. Nawe tuzovuga ngo ba profete ngo nawe uri profete. Imana igiye gukoresha jewe hano. Haleluya. Jewe igituma nkunda gutumira, ndakunda gutumira Bwana sifiwe, kandi n'abantu n'abatoje gutumira. Bwana sifiwe. Haleluya. Ndashimira Imana kubwa imbere, kubwa Deo, kubw'abandi bantu batumye.